Ya Interstar ikintu ndayibonye ko nuko nurukino mwicamake novuga ko rwagerageje gutanga umunezero ku basanzwe bakurikirana umupira w'u Burundi ku ruhande rwa yamigwi cyane cyane bifise abafana uno munsi ntivyayoroheye ni Interstar ubona ko kuri uno mwanya hari kibazo kiri muri Interstar kuko twagiye kuraba ubwa mbere bakinjira mu kibuga bando tushe yabo cyangse zijya hajya ku ntebe y'abasubirira abandi hariko bakinyi bane ivyo bikwereka ko Interstar apari yuko baba ari no mu kibuga bataraja mu kibuga habaro n'ibindi babiri indani inyuma muri vestiaire bitameze neza ku rundi ruhande twagiye kubona ko umukinyi wabo mu rutabose Emedi umusatirizi yamaze imisi bagenderako afise novuga ko ashobora kuba yanima je cyangse Interstar afasha mu bakinyi ba Interstar mu busatirizi uno musi si hari amatwa asumira nuko amasezerano yiwe yamaze kubarangira ko yarasinye amezi 3 yagera kwigenekerezo rya 28 z'ukwezi kwa 11 no musi yaheze biboneka ko Interstar rero yari yubakiye ku mukinyi umwe ndetse n'andi amayirema mwamwe umukinyi bita Kahilizi cyangse Isa asanzwe kina ku ruhande rw'iburyo siho yarari so igihe rero nuko muri Interstar ntabwo novuga ngo nukusumbwa gusa bisanzwe ahubwo nugusumbwa mugabo bisanga hariho n'utundi tubazo dushobora kuba turi muri Interstar ikikwiye kuko muri uno mwanya kuri Interstar ibitsindo bitatu ni byinshi hamwe wose amara gatoyo ushobora no gusanga utsinzwe ibitsindo birenze bitatu uhuye n'imigwi yindi isanzwe imenyereye higanwa rya Primus League Burundi nivyo dynamique irabatsinze no mwanya ibatsinze nk'iya equipe novuga ko itaragira uburambe cyane muri Primus League Burundi mugabo ifise abajene ikagira n'abantu bafise experience mwabonye umuntu bita Ngama Emmanuel yinjiye mu kibuga yashoboye gushira muri je abakinyi biwe gusumba uko byari bimezo bwa mbere ndetse niho banabonye nivyo bitsindo bibiri bya nyuma biboneka ko rero umugwi bita Interstar cyo gukosora ni kinini no guhera muri vestiaire cyo ni cyambere kugenda muri komite bakaraba ico gukora nimba bazana abakinyi bakabazana nimba ari nabo bakinyi ba mu rutabose Emedi bakabavugisha nimba ari cyo bashobora kugaruka bakaterera turumva ko mu rutabose Emedi ashobora kuba avuga yuko afistanye amasezerano n'umugwi wa Interstar yaheze nibarabe nimba bashobora kuyongereza muri phase bayongereza hakiri kare kugira ngo phase retour azoba bafasha kugira iki kuba bageze mu kibanza ciza banzana abakinyi bongezamwe ku rundi ruhande rero novuga ko Interstar irushijwe kandi ku buryo bugaragara haba hagati inyuma igiye no kurushwa no ku munyegori ikibaye ibara rero umunyegori bagiye kumusubiriza mu minota ya nyuma ibintu tuzi ko bishobora kwafecta equipe ibi bishobora kuzoba isezo yose kuko ujya mu kinyini bamukuyemo no munsi ntago bamukuyemo kubera ko yerekanye ubushobozi buke gusa hariho kandi kabashobora kuba gahari kuko no kwinjira mu kibuga vyaboneka ko bitameze neza hagati yiwe n'abasanzwe bari muri staff technique ukuvugana hagati yiwe n'abantu bari muri staff bamukuyemo no munsi rero bashize mujya ejo bazoza kumukenera nawe acabereka yuko kijyagiye bamusuzuguje sinibaza ko rero Interstar bigiye kuyorohera atari uko icambere bakwiye kubanza kwicara hasi bakavugana Burundi Sport Dynamique ntabwo ari Chelsea zibaguyeko ntabwo ari Chelsea zibaguyeko kuko Burundi Sport Dynamique ni equipe yaje itanga challenge ku migwi yo mu cicaro cambere mu mwaka weze mwarabibonye yaje heza mu kibanza ca kane ibintu bitari bimenyerewe ku rundi ruhande ni equipe imaze kugira jene uvuga ko iri collective n'abajene bakina umupira uri hamwe kandi atawuriko aravuga ngo ndumustari gusumbya abandi nivyo harimo abakinya afise experience ababanga Emmanuel nabo binjira mu gice ca kabiri mugabo w'abajene bakiri bato bamaze kubikora neza bamaze kwitwara neza igihe rero kuri Burundi Sport Dynamique ntabwo ari Chelsea zibaguyeko basumbije umugwa Interstar kandi umupira wabo subuno munsi no mu mwaka weze barabitweretse biboneka ko bariko baraza muri game neza bashobora kuzokwitwara neza mu cicaro ca mbere ntabwo bemerera gutwara igikombe mugo gusabura bemerera guhagarara neza mu higanwa rya Primus League Burundi kuza mu iyo migwi ya mbere itandatu ya mbere indwi ya mbere birakunda birashoboka muri Burundi Sport Dynamique kandi igihe hari bujya kuri Burundi Sport Dynamique muri kino gihe ntabwo ari kuza gutwara ibikombe igihe hari muri Burundi Sport Dynamique ni kuza kwicara mu cicaro ca mbere kugira ngo batange ko ijambo barebeka ubutumwa ko umupira w'amaguru atari uwa bamwe ahubwo nabo ko bashobora kuba bagize iki bafite ico bashoboye sindiko ndabona ro Burundi Sport Dynamique iba yotwara igikombe umukoce wa Dynamique kuba ari karasinda novuga ko nta nuruhara mwicamake ni travail en commun no gukorana neza na staff yiwe niko no bivuga murabona ko mu mwaka weze ari kumwe n'ujya no mumenyereza wa kabiri bu Beka yagiye kuba yitwara neza aratwafasha equipe kugera mu kibanza ca kane muri uno mwanya bari kumwe nawe no kuvuga yazanye experience yiwe ashira hamwe n'umumenyereza ahasanze uyu mumenyereza wa mbere muzi ko yaravuye mu mugwi wa Kiyovu Sport yaraciye mu migwi itandukanye hanze ariko muno mwanya karakoresha experience afise afashanije n'umumenyereza yarahasanze nibaza ko ari travail en commun iri muri Burundi Sport Dynamique biboneka ko kandi ko no muri komite ya Burundi Sport Dynamique umwuka wo bari mwiza ukumvikana guhari cyane gusumba mu yindi migwi ndetse no gusumba n'umukuru no ku mugwi bariko barahura wa Interstar amahigwe ndiko ndabona rero urukino rwa Kayanza United n'umugwi wa Buja City sinovuga ko amahigwe aza kuba ajyamiye kuri ubu kuko bose n'imigwi ubona ko yabaye nk'itangura neza higanwa rya Primus League Burundi
naho ku rundi ruhande umugwi wa Kayanza United byagiye biwugora rimwe rimwe ejo bundi biherutse kuba akaga canke se biherutse kuwukomerera aho uherutse gutsindwa ibitsindo 6-1 hariya mu ntara ya Gitega utsindwa n'umugwi wa Flambeau du Centre. Igihari nuko Burundi Sport uyu mugwi wa Kayanza United ugiye guhura n'umugwi wa Buja City bose bafise akazi gakomeye cyane. Buja City nibyo yatanguye ihiganwa iri mu kibanza ciza iraduga bigenda birahinduka buke igendera nasubira n'inyuma ariko muri uno mwanya ishobora kuba ari equipe igiye gutanga akazi gakomeye ku mugwi wa Kayanza United kuko Kayanza United muri uno mwanya benshi barabonye faiblesse zayo aho ziri cyambere. Twari tuzi ko inyuma yo guhindura ubusanzwe awurongoye ko bigiye kugenda neza hashobora kuza ibishobora gufasha Kayanza United ariko byaranse mu ntara ya Gitega biboneka ko SWAT ndafise amakenga abakinyi ba Kayanza United bashobora kuba bafitanye akabazo n'abasanzwe bari muri staff nimba bakata akabazo naho gahari umumenyereza wa Kayanza United n'umumenyere n'abakinyi ba Kayanza United hari akabazo bagashobora kuba karimo indani kada hari naho ni hagati yabo kwicara hamwe bakaraba ico bashobora gukora. Ivyo ronda bivuze ari bitatu beshi batwumve neza kuko urashobora gusanga umugwi uri kuritwara nabo kibaza ngo ni n'ubushobozi buke bw'abakinyi canke n'ubushobozi buke bwa komite canke n'ubushobozi buke bwande bw'umumenyereza oya ivyo ndiko ndabona Kayanza United ni equipe nziza ni equipe ifise umumenyereza mwiza na komite nimba arakabazo kari muri ivyo bitatu navuze barabe bakicarire kuri no rukino rero no vuga Buja City irikira rondera amanota kugira ngo yongere gusubira kuri iya competition yari ifise igitangura ihiganwa. Kayanza United irikira rondera amanota kuri runo rukino kugira ngo iraba ko yokongera kugarura icizere ku bakunzi bayo. So ni rukino ruza kuba rukomeye ku mpande zose ariko ndemeza neza ko umumenyereza aza gutangura gusoma uwundi ndavuga SWAT wa Kayanza United ni atangura gusoma systeme de jeu umumenyereza wa Buja City araza kubatsinda arashobora gutsinda urwo rukino. Ni nko ku rundi ruhande umugwi wa Buja City ni mu gihe wosoma neza umumenyereza wa Buja City wa Kayanza United imbere yiwe barashobora kuza kwitwara neza. Aha rero novuga ko ico no kwita prediction yanje ni 50-50 ariko waza kuraba umugwi bita Buja City uri motive cyane gusumba umugwi wa Kayanza United.